Hello. Muraho murakomeye abakunzi ba Ikimamara TV uyu munsi ni kwa kangahe? Dimanche. Dimanche. Ya. Sana umuntu yaborewe. Uyu munsi ni Lundi mesha. Okay, ni lundi mesha ku batabizi. Turi maridi we. Turi ku munsi w'isoko. Ku munsi w'isoko mu Kayanza, umunsi w'isoko niho yarema. Aha turi ni mu ntara ya Kayanza, turi kumwe n'ivyamamare ni cyamamare kazi umwe mu musanzwe mumuzi cyane cyane kuri Besh. Undi kuri inda. Ndabavugiye? Tuvugiye. Karire Karide. Kanyana nkunda kumwita Kanyana jewe. Kanyana kubera. Kanyana kubera. Bindimo kandi kenshi usanga nabivuze no sinzi ngene bigeye. Aho ushaka Kanyana ari mufate. Ariko vraiment biramuzi. Iyo nje gituma nza kuntwara. Kanyana. Ni Kanyana. Yo njampa. Abakunzi b'Ikimamara TV uno munsi turi mu ntara ya Kayanza, intara yacu nziza aho dusanzwe dukorera ibidasanzwe. Ni nkuko twavyumvise ni kwa kabiri. Ni mardi. Turi mu bikorwa byacu bya misi yose ariko uno munsi turi kumwe n'abantu badasanzwe cyane aho mwagiye murabona mu bikorwa bitandukanye benshi bazi ngo turankana benshi bazi ngo turakundana ibintu nk'ibyo mugabo gikuru nuko jewe na Beso turi mu rukundo sinzi Beso na Lebrine na Kuva ryari? Ije nije turi mu rukundo shari kana n'uyo. Sishobora kuvuga. Ya. Sabeta kaka. Oya ntaco turatizanye. Aranda garutse. Ninja nyumba kubwa Uno munsi rero turikoranijwe ngaha no kugira ngo bamwe muri makomantere twagiye turaronka bavuga ati ibintu murimo n'ibiki ntitubitahura Beso tumuzi nk'umuhungu w'icyamamare mugabo ariko abakobwa no munsi ibintu bikoramo bako biragoye ni cyamamare kandi cyamamare kigize iki kirakunda Sikere ko abakobwa bose mu Kanza reje bankunda uhagatiwe nabangahe uhagatiwe nabangahe Nimo magati bisuga ko mwese mu nkunda wahenze bande bivugere ko mu nkunda wahenze bande jewe mukanza banzi kuri yinde aboneka yemwe kidi byo ntivyamenye jewe namuze uyu munsi nari nanateje nibaza ngo Lebrine muhurira ngo kubera ko mwari mu DJ undi akaba akora karaoke uri guka message yo mpenze ingene zingana mbwira ati oya urya n'umukorege bisanzwe kumbe ndani Beso sema baby Beso ndakwikira imbere ya kamera check sound check sound kwa banani umunsi rero turi kumwe na Beso tukaba kumwe na Lebrine tukaba tugomba tuganire mu bijyanye n'akazi bakora cyane cyane aba bantu babiri barakorana ariko gukorana kwabo batahana ijoro no yes no Bitazi ko yamasiga uyu wasigara ntaho biri ukuri bigenze gute ntakiri muto kuri jewe kandi wewe gutaha ahashakiye birarekuwe yego hama wewe jewe umuntu akuze hari amasaha y'umuntu akuze adashobora kurenza utaha Beso yagiye kuvuga ko agize aje kuvuga ko akuze kandi tukaba tuzi yuko ahubwo umuntu akuze ariwe ataha amasaha ashaka yego nawe umwana ataha kare umwene binyuranye ivyo bintu hoye ya biravana yego bivana gute kama tunashingiza yake je nashobora kuba mvuga ati ko meje akazi reka nce ntaha biva mbwa na vibe bihari mwako kanya yego yego uyu munsi Beso muranzi neza yuko arisanzwe arinde ari sheri wanje ubwo nagiye kubabara sanze Beso amvanga nande na Karire Karire wanje kandi Karire akundana nande kuri microphone asije kuri microphone uninde nabanza bipresent kwanza ku mazina yanje nitwa Karire Lebrine umumama umwana umwe yego ndasubiye urafite umwana voilà ukurikira DJ Bess birakwiye kandi ibihungu je sinzi bimeze
kuvuga ati jewe ndi umupapa w'umwana mu nyene si ibintu bisanzwe canke waratenda urayihakana canke byose nubyara bakamuri kapoti ni DJ Beso Mhm, umusore mhm. kandi ari single ndafise umusheri Yo, kukanda kukanda wewe ni Audrey yatewe indobo na Beso. murakoze Nawe nawe je ndi CV Mix ndi umusore ndi single ako kantu kimeze uko ndi single ntibababeshe je muri bose nje ndi single ntibababesha ahubwo mfise na depression idasanzwe itonde uri kuranda ndeka mvuge nsindire jewe ko niyo mpamvu nambaye n'amarori jewe wambaye amarori mfise kugira depression Nturire. nigire kwingana ego ndi niwarira single amarine tagukingira ego okay depression rero ufise wabaye ikigaga kiri baby ku mayange baby. nyumya sana beso okay Ihorere mwana ihorere. non alcoolisé à moi la fois passée nigeze kubona agapisha kawe uri kumwe na G1 imbere y'igitanda mbere Abo, y'igitanda imbere no y'ihoteli oya yari inzu ari inzu. muhira nkuko ego Hajya mwari muhira ego ko hari ahantu menga sane bugarama oya Hari hari mu mu muduha ibirahuri kigobe hari kwa G1 oya tiwa ni mu ijabe bwari mu kigobe uranje muce muzanira ikirahuri si hotel rya oya muce muzanira ifanta mwe mwagiye gukora iki tari muri tournage ya clip video yawe yiwe yiwe none nzi kuririmba jewe Kuko genda kuza uririmba Amakava, tukava yes hama mu nyuma duhurira muri karaoke après numva ngo uragiye muri Tanzania numva uragiye mu Yinga ugenda tuguriye mu Kayanza what's happened duhiri wawe nahereye muri kava mva muri kava nja mu bya karaoke Beso ntibagukunda ra era nsukire nawe mva muri kava nja muri karaoke kuko nabonye igisumba ikindi hama kugeza oya navuye muri kava nja mu bya TV mva muri TV jya muri karaoke muri karaoke ubundi muri karaoke bientôt muri film filme ufise kandi shano uteka yiwa kuko mutabibonye indwi nihera nyibuka abakinyi ni baravine barashye ndira kwanza Figi mudashimiwe ntabyukunda sana je ndahari baje ushaka kudukonekta tugakina film twahejeje biri siri yuko twahejeje kwanza no byo kugenda ndabihe on commence d'abord ubu nyine dedano ejo Nukuri. mu gatondo gushaka kumugoroba action c'est bon Yeah. Pour yo jour ahubwo koga nawe batwitege baswite okay twabandanije agafoto n'umwana kuri stade kuri stade nari mvuye Tanzania kege uwitu mu bya kava okay ibyo urukundo rwawe na beso beso niwe musenye umwana oya oya yatubwiye ko afise umwana umwe mugo ntitwumvise kandi umugabo umwe oya beso se dufanye umwana papa wiwe kabibora hari ako ntituri kumwe guys nababwiye ko ndise depression nyine umukunzi waramuhevye nitwe waramuhevye biraza nabi kabisa ndamaramaye oya mhm sinamuhera ntagukunda ntidukundana ntitwize dukundana yego mugabo mufitaniye iki birabaho birabaho gute utusanga naramode muri pisine batwereka iyo pisine iterera ndakariko ndayiterera rafi nkore bimeze nk'umufana nuko ibintu bimeze ariko ako kantu turiko turago twakumbura agafana katugotesha mugabo hari abyo twamenya
dushaka vipi kutubwira ko do kubera ko urabiza abakobwa n'abantu bakunda kuba muri ubwo buzima uyu munsi barahuye n'ikigeragezo ejo bahuye n'ikindi cyo kirahavuye urutera inkuru gato mwanyimye kugicerekeye inda gutwarira je ndi single urafite umwana yego kandi we nzi ko bavuze ko urira uri depressé ndayo mfise urukundo bane dara kubura akana keza temwe wanje temwe wanje baguhaguye habaye kugira ngo ube uri single umwana w'umukobwa mwiza afite umwana ese birabaho kandi sindi jenyene oya si we wenyene birabaho tubigeze aho biba byiza uko sindira nababwiye rero urazi ikintu uza gukora ndakuriza tubwire apu ngo kubita inana uri muri fu gusa ico nobwira abakobwa bavyariye iwabo nkanje afite imyendaro kibazo kintu kuba udasuzugura akazi utamuteza amaboko gukora biratuma wubahwa udasuzugurwa kuko benshi bababonamo uburaya baba bazi ko ata kindi kintu cokubeshaho utari kwidandaza ariko si uko biri gukora kudasuzugura akazi cyo ncambere bituma ubundi muntu wobyirinda gute ko tuzi umuntu wese amaze kukubona muri iyo situation abashaka musaba oya kweki mucisha ijya kirundi imico n'imigenzo nitwe twabiremye kukurya ibyo ibiri kukurya ibirayi cyangwa bagira ibyo nta muntu barya twahuze twumva ati ivyamfurambi basi vyafurambi ariko vyafurambi aba bigukoreye ku nguvu kumbura ari gihe ariko mugabo Rebrine kandi tugarutse ku ico kintu nanje ndafite ico ndakivuga kubera ko iyo turiko turakoresha terme ngo vuga ego kandi benshi baba bazi ko bworoshe baba boroshe kumbe kiretse natwe je ndakuze ari n'abayitwaye munsi yanje nasumvye imyaka bakiri bato rero nababwira ko hari ibintu biza yatubwiye nimba baraguhenze tubimenye cyangwa nimba warahenzwe ntiwabishaka oya byarashitse sinabishaka ntiwabishaka aho tusigurira neza sinashaka gutwara mugabo sapari ko cyo gushimira sinayikoroye kandi je navyaye mu atanu mwabizi babimenye navyaye watwaye inda 9 mois yego zirahera batarabimenye yego uri muhiga uyifise mu nda kugura kabebe kwera disi twumva ntivwo bagiye bona uvuye kugura kabebe tugiye nakina umupira nakina basket narakina cyane navyaye mvuye ku makamba nyine naragize kuhaza afise inda urabandanje ukina abambonye barabize ngaha navyaye mvuye ku makamba kurya ubikora nuko bigiye mwatsinze ko muraserebura mu nwa moya ndo bintu bibyi sindi kuraje ndi kumva iruhande rumwe tugiye nanje numva numva umenga ibyo wari yagiye iruhande rumwe hari umujama ndumvuga umujama umuganga yitwa Kasayi kuri kacu mu bwiri uri umujama canja kwa mu Dr Kasayi niho ushasanga mu ngobyi atamazi mfise cana ndikira cesarienne bonye ndakubyara banabyaye mbambaye mu mama yewe nisano urazi ko abantu bose bakunda uri cyamamare ugenda ugaruka ukora ibintu by'igistari wongera wibeho mahoro kamembe nta stress uko biri kose ubu stress sinyinshi stress ntizibura mu buzima bw'umuntu ntizibura usico wumva ziba nyinshi iyo uzihaye ikibanza muri uyu muji mu bantu babayeho nabiwe ntuyimo jewe dukrashije aya bugira abantu bakubona wirenganira bakubona ugaruka kandi bakabona uri n'umusitari kubera ko umuntu aririmba afite ibindi bintu akora asa neza nk'uko abantu baba bifuza kumenya ni watwizina mugabo Karire ninde mu musaza Karire
umukobwa akunda imana n'abantu nkakunda umwana wanje gusumba ibintu byose avuka mu Kayanza niho byita ko homokana umubyeyi wawe akomoka niho uvuka ukanyine mu Kayanza none birafitanye urusano n'urusaku bavuga ko beso mwigeze kugira couple oya baramurenganya imanzi ya rugira barayibeshera mwabyita gute ni bimwe byo mutakundana mugabo mukaba mukundana oya ntibyigeze beso wanashima twarakoranye dusangiye stage ata bintu by'imimenyerano habaye ari DJ nawe uririmba yego ari yambu ajya makuru warigeze kuyumva ya Audrey ahubwo Janice yakundana na Audrey erega no barakundana yanya sako Janice ko bakundana neza ho ndavyumva ko beso akundana na Audrey nimubintemwo ibyo gukundana bisigura ku muntu yari kunkunda ntabwo ariko akunkunda ngo ndi kumwe n'umusheri single I'm single again oya ziba ndamaramaye ibaze nk'ibi bibwira byose biri ngaha gisha ari bine igihungu gikobwa byose ko ari maguru isingo mushaka bande mom bebe akundekere none nuko ibintu bimeze ariko ibintu birimo ubujyajya ntibibibona ntimuca mubibona nkeneye umuhungu jewe ndarusha ndekere vema twogwana wabonye ingene bigenda urukundo no kubimeze jewe ndamukunda nawe akunda Rebrine akunda nde Sivi mukeneye tubeho nanje nkunda nde nawe ukunda uriya mutaka tubeho gute behind camera mukeneye tubeho gute kameramani glass niwe bakunda ibyo nabyo nibiki yafashe bese fata kare afata Sivi afata uwundi nanje nkunda wewe Mariya mushaka habiki nanje sindagukunda nkunda bese ubwo buzima vrema reka niko biri nibyo bintu tubayemo mu iki gihe bashe tubone iri hasano iri hagati yanyu iri hasano iri hagati yanyu je na Rebrine dusangeshe nanje ndi cameraman je byanane no kwakira kugira rero nimwe ntabwo ndamukunda nje nyoboye umukino sishere wa mugabo none nimba atari shere ndamugufatana gute kaje kibazo mbana nta musefi kankarira je ni pike Beso barakorana ni pike oya yewe ibintu bigenda gute turikoranira dukorana ahantu hamwe reka ndabatari inkuru uri nk'ubu Rebrine dufate uri muri karaoke uriko uravuza uriko uraririmba mu kuva muhira wateguye indirimbo zose uza hari iminsi ya repetition kandi ni ngombwa uba ufite repertoire iyo bishitse rero nk'ubu ukahahurira n'umuntu dufate aba yarakubabaje Ona ko abajene benshi ashobora nko kukubabaza aza akigamba nka beso akavuga ati reka aha uno munsi kuri stage muza kumubona ameze nabi cyane kubera ko twirirwanye ndaza amakosa namukoreye nawe ugaca umusanga kuri table ariko arabyatsa nuko bitaramba bigushikira ukumva nyine ko wohindura ariko nishimwe ko bitarambako byarambaye ko rimwe naririmbye ku buryo yansanga imbere ampa amahera ambwira ati gezaho ubihebe gezaho amuririmbye indirimbo zari z'urukundo zo kumutuka imbabazi ndakwanga nta Bruce Melody waririmbye n'izina ry'Imana nawe washandirimba kinyuma umuririmbyi umugabo mbe umuririmbyikazi yarashagira umugabo yego nibyo mwinshi atari nka Bernice na Sacha yego ubu umuntu umugore n'umugabo utasanzwe Bernice gusa ni Bernice na Sacha hari abandi uzi yego inde adodoja na Alvin none babana ryari anyose babana yego hari n'indi mariage y'umuhanzi wa Kurongo inde adodoja ni nuwa suwe w'umurundi yagize marriage nande tuvuga ibyamamare bibiri yego ibyamamare bibiri Sarpi na Bernice nibo murabirako basi nibo bantu nyine ubona bagira ibintu nk'abo badukuriye kandi mu muziki umuntu ashobora kwambara nico cigwa rege hari yuko umuntu ashobora kurongorwa ashaka rongo na Fizoshi na Edith Stein Kimana niyo Rebrine akunze umuhungu
birashika akamubwira ko akadakora tugakunda woheba akazi canke woheba umugabo bivana n'uwo mugabo icabamariye umugabo yamara umugabo ugiye wewe ushaka kumarira kumarira atakina umugabo amaze ikintu kimwe oya ni kimwe gusa tuzi twese turabera kijya nyene kandi abakimaze ushaka ko umugabo amara iki wewe ku bwawe jewe eh janko nibabariye n'amabyino yaryo umugabo nkeneye eh aho uri eh ku buryo umbwiye ati nakaroke heba ndaheba noheba akaroke wiheba omayo mpagaritse kwaje umyango ngume mu nzu Muga nka bese nuko wabira agenda nka bese ntukwemera beso ntumbone nabi yo bari couple oya vugisha ukuri bese ntukwemera beso ariko iyo rero Muzo twamenye abantu bakuze beso kandi uri umwana beso so n'ubwanwa kwera kira bese wakuze kiteze zisabwa bose umuntu yanyara beso so n'ubwanwa nawe ni cyamamare ntacu Gusa none ugira ugira sisingo none bese ndamukunda beso twiyibagiza ko bajya bakuze uza kubata kugira ngo urondere beso kenshi baca babyita ngo ni abapfubuzi ugafata ajya amafaranga ujya mutama guha ugaca uza kwa beso atari icumu twari twinsaza turabizi twese aje ibyo ntabyonde mesha zabije ibyo ntabyonde ushaka amafaranga ushaka umugabo none ko mvuga ko nshaka umugabo ntomurana ikintu kandi mu mwanya ashimye ko mpebakazi nugaheba nanje ntagico ndamurana akazi nuguheba bijya ukora akabyara bijya uririmba bijya byo N'abagore. kuririmba amafaranga mbwa ntabagore urumva bitwaye bakaja ku mukuru w'umutumba cyangwa kwa dokaritiye ndacumba ntayo umugabo wanje ndacunga ari ntajya urumva karafise inoti numva ari ziyo umugabo wanje aza kurya ubwo bugari afise izo ibisize kazi ndarika naheza gucumuka cambwira ngo yafunguye ico kiba ari kirundi ni Birabaho. mvuga mbabarira amatwi canke bari gihe bore n'ubugari nyene bwo ubu rero birabaho kandi bireka shaka izo noti rero jewe naho nocumba ntagiye gusa je ndazibona ntaribi ego pe kubera iki wabonye umusore nka ntuzeye urukuvuga ko ucumba ntagiye atari bi je ntaribi nanje je ndabivuge gute ivuga uko nyene ivuga uko nyene jewe je ncumba ntagiye ntaco byaba bintwara gusa nkorera business nshaka none ntaco byaba umvise ko bintwara uri umwana urumva atari uri umwana kandi deja uri n'umunebwe Umwana w'iki? Umviriza, Umunebwe wewe w'iki? uri n'umunebwe Umunebwe ushaka w'iki? uzoza urya umuntu aguhaye kubera ko utokora ngo uronke oya turi muri ca kibanza yuko yanse ko mbandanya akazi uya ukagahindura basi ndagahinduye umuziki saba n'umugabo uvuye mu muziki ugiye kudandaza ndanakumenya si impano ga nakazi si ibyanje ariko mbwa birigwa sha biriye mugisha ndamupfitse zonyiwe umugabo hani ati ucumba ntage ibindi wowe ukeneye byo bari bikiyogira ukumva mu Rwanda mu bantu nkanje nihure n'udusego dutandukanye ni pesa tu yo tiro sirago turahera sha aya twiyambere tunaherana n'umunsi umwe none sirago horera natwo nutuwe nohera kumbe ko hazoza umuntu aze kutumatura neza sawa nababwiye ko navyaye muhira atanu mwabibi turakoze nca ndaduga ruguru mugira kwande kwabibi rezi yubiye mu bwoko bw'imyendaro aho rero nta n'inzu yari iheze mvuye ngaha gukina bibisize ndamugure n'agacupa twabonanye cabona nzananye ukwana ndadodora ko kira twaduze muri vacances namuvyaranje Abdul mvuga muvyaranje yakunda twaja kuvoma akaca agira aduha utubido nazo tujyamwo umunyenga kwa gashunguru kurakabona yego twaca tutujyamwo umunyenga twatwara kapomotse aca tubwira ngo ntaco tuzovamo turagiye turenda fasi urumva sivyo rero yego tugaca tugenda muhira akabido ka bomoka nyene kamenetse kamenetse katobotse aca tubwira ngo ntaco tuzovamo rero nagiye mfise umwana yuguruye tubona neza nyine ndamubwira ko byoba bisafitanye isano mwe hora gutuka canambwira ati oya abo nambwira ati nakivuyemo eh n'isoni nyinshi tubona akivuye namara ati basi nakivuyemo hora kugira ngo ashuba mukora utera kabido izanye mu bebe umubwira ati byane nakivuyemo yaso nakivuyemo ico gihe acamura ngo ryama azovuga nejo
mu gitondo nabyutse sanga papa yaje nyeko umuntu yagize ibyo bintu ibiki cyane nakunda umuhungu sana ibintu bya manda ntabyo nari nzi gusa numva baca kuri telefone bavuga ibintu bya manda byo kuja kumufata nanja kuri telefone ati cyo nzojyame muhira bavuze ko babiza ku kazi canke muhira bakaramana nkamuburira muhira ayitwara ku kazi nkamuburira munyuma parabimenya gusa umwana yandise ko ari wowe umuburira arantuka arambwira ati ca wimenya amfashe nk'ikijuju jewe so niko ndagira umuhungu bashaka kumufunga yandikisha umwana yego uyu mwana yanditswe papa caragira ariko yanditswe n'uwo muhungu munyuma papa aragenda umuhungu acasigara mfatana baranja azi muri famiye ibyo yari yemeye kumpa ntiyabimpaye azi famiye iyo uyibamwe atacu yihereza gasuzuro kaba kenshi yego cogesha nta decision yo gukora rero kweza nisa nta muntu ntegemeye cyane ironkera umuryango nkunda sana gusumvya famiye mukayanza nyene ajya barundi arabarundi ushobora guhura bakagukunda gusumvya bamwe biwawe none mu nyuma yaho umusore abonye wafutanye oya ntiwafutanye sinigeze mfutana cyane nasa neza abasi urava kuri hiti gato muganga narivuge nasa neza urava kuri hiti kidogo mwija misi hemwe kuvyara birasubizanye inyuma ongera ko ati bitari mu rugo kuvyara utari mu rugo birasubizanye inyuma no uri mu rugo hari ikintu kigabanuka ariko abagufise umufise umuntu acaga umugoroba ariko birasubizanye inyuma muri rusange gusa wavyariye muhiraho n'ikindi kintu voilà nshaka no kugaruka kuri wa muhungu yitwaye gute jewe mico ubiyo muhuye gatoya ese umugenzi yaramfashije cyane ico gihe turi ku bintu bya sentari famille yagiye sigari jeje nyine senze bijaniyo biva arafasha adresse yaho bacane mbaye sentari ntoya munyuma ndavuga ati aho ibintu sibyo kuma niruka inyuma y'umuhungu nagasuzuguro jencha ni decision yo gukora kugira niki gihe ndakwije imyaka 3 nipangiye ni rationa niyambika nibana tamugabo ego tamusore ego tamuhabara ego tamuvye uri mu papa uri mu mama jewe yahavuye agaruka ariko umusore awutanga kubona ifreshe zongeye kugaruka agafaranga yo yaragarutse bashonda batera inkuru umwana kwije umwaka kuri anniversaire umva arampamagaye kuri ka kazi nakora yavuga ngo umwana wawe azokwiza imyaka ngo umwaka ajyaye umwana wawe bati mu kwindwi ngo turashaka tumubwira anniversaire twari turi ngaha nyene ashaka tubaza sare ngaha tubwira ko bashoreye sare ibinyobwa ari ku buntu umva ko urubanza ruheze yemeye ibinyobwa gato n'impuzu ntibisanzwe sewe rero urubanza ruzoba nk'ejo nzarumva apere nk'izisaha amazi reka tubireke ngo tuzogura impene umwana numva ndababaye tubone naduze kubera inda nje no kuragira numva ndababaye yashaka ayo mafaranga mwari gukoramwo azanamwo wanatumiye abantu urabyumva utuguremo impene yego numva ndatunduye ntaza kugiranjika nimba ikiganiro kubera iki uraza kwisiporo kubera iki utugura impene okay sona ko narashishije ari abagenzi babukuru na butoyi umunsi ucurahera turaryoherwa gapati gatoyi tutashe babo bari biwabonanye nawe bazanye urwagwa naho ndakumubwira ko nkunda urwagwa aca ndamugwagwa mbanze na Bralud mu mama byumva mba ndongereje ahubwo rero ico gihe mama wa bukuru acambwira ati tujana n'umwana umwe urako twarose abashitara ari wawe tuja kurana na bukuru haminwi ku kirema harigeze kuza abasoma baza baratera baranarasa ko byibuka hari mu ijya kijyage ico gihe acaraza avuga oya saa sita z'ijoro saa hindwi numva urugingo papa nubwo babwinshi nditwengesha uko mwenda wazima carabomora ahita mu makofaya umusuma oya wamucinga nyine umusheri wawe umugabo basi muzazi mwenzangu hewe ico gihe mitanibuka ibintu yangiriye mitanibuka nkatanze ariha nazi ubwoko bw'amavuta nisiga karimo vitino ari top ntazi umwana pampers yambara ntazi impuzu numva ndabaye ncaja mwibase ntori mbugita
nkubita umuti n'amaboko inyuma sindi umwicanyi gusa narihoreye naritabaye uramucumita bien sûr azi umuntu agukubita uri mu buzima bubi kubera we ntazi abomoye inzu uriha nari kugira gutega bene data norira ntiwafunzwe urashaka narafunzwe iminsi 3 mayi nje narafunzwe mbese sindire mundeke je mundeke mbese mundeke menya ko nafunzwe bazi mugasho pi narafunzwe iminsi 3 nsanga abagore b'amatongo abadafite ibyangombwa bavuye mu Rwanda umutanzania yakorotse ku rutaro mugasho usanga abantu bafite ibibazo bitandukanye barambwira ngo soma hajya niboneye true amire nka 30 mil kwero to stress chakana isi drede bikamara bomara vyibo drede bazambwira ngo urumugara twica nari ziko bagira bimwe byo muri filme banshira umutwe muri toilette tuguru hejuru bakanyambura bakankubita nishika maze kumva ico kintu ndihagarara ko ibyo kurira biramanza birahera ko nimvira umwana naraye ndize gute nta mata nasize bafashe ngiye kumwonsa ico gihe hacaza umugore umwe arambaza ngo yitwa Karire baca baritonda barandirimbira indirimbo z'ikirundi zimwo Karire harabasho sho nasho muravyumva ico gihe umve ko atakintu contera ubwoba ari ukwishuzwa amahera y'inzu narayishujwe ari ugukina na Kenya ari ukuryoherwa nararyohewe ari ukuba mu buzima bwiza bubi nabubayemo rero niyo mpamvu nyine umusheri ari serious azi guhoza umwana yo mon bébé muganone wavuye ghetto gute ghetto ndashari ghetto oye yo nahereye ku nzu ya Makeya mvuga mugasho asha navuye arakira yarakize uwo wimbuye itarakira mana kagasika nakeza ndababwiye ibikomera mutera mu bakobwa ko umwana dutera nkomba n'impimba ko hatagiye mukunda umwana akiri mutoya kandi mugasanga muri komara mukomeye twese ndashaka kubaza ikintu jewe wewe wohanura iki nk'abantu usanga bakuramo inda yo mana umwana araryoshe kandi naco umwana araryoshe kandi aragoye haje namwireranye umwana aragoye gusa umwana araryoshe yamaze kuza je nashobora kuba niriwe ntuntuye umugisha ari mu bagenzi nataye kuronka mu Kayanza ndetse niwe wa mbere mbere muganga muganga gaga jewe nashobora kuba niriwe meze nabi nakaraba kako karatwenga udusrete tugahita tugenda umwana araryoshe mu byumba impande zose nk'ubu kandi nabivuge bamwirukanye kubera minerval turiko turatwenga waraniga ngo yararishe shage ndavuga wamujinga ngo ndamujumiza wangize nabi ari nande dano umwana baramubona none ubu arihe agenda avuga ko yarishe atarishe itaho umwana byose mfite proboxing ndirinzu mfite motimparasyo nk'ibyo byose ni nk'abantu bashobora kumbana nk'ukuntu nibere nk'agasadunda baza ko nashobotse nako wumve natese kamera ariko be strong I'm strong yeah ndibawaki igihumbi kandi felicitation sana kandi courage nakuba niyigire byinshi bese arabizi beso murazi nanye ibintu byinshi yego beso na bese ari mu bantu twatanga kumenya nino turiko turumva ibintu waciyemo nanje wogira ngo wewe n'uwo muhungu se w'umwana mu gihura bisa nkaho umenga ntimwigeze mwitanaho nk'ibi twese ducamo nta rukundo twigeze ducanamo nta feelings wigeze ujya ukeneye kumenya eske byoba byashyize mugahurirana gutya cyangwa muba mwarigeze gukundana wowe akagukunda twahujwe twamenyanye bikakuba ko kugira ngo umwe wese amenye uruhande yirinda bandiye ku munsi wa nyuma wa exam abyibuka ni nka solidarite agutera kamwe ashana ndize kamwe oya ntitwiganye yo mumbabarire abari bose bambabarire prema ntiyarumva abasheri prema abasheri bose twaka bakunda nicagiye I'm sorry sana ndabusaba ikigo shushu bese
mbabarire ukibakunda none eh bahise bacika intege ni wewe gwabuze ni wewe gwabuze canke nabo gwabuze yo ndafise umwe yaransabye ati mpa n'uwo mwaka umwe yandikiye ko ko ndazi ko atamahoro y'umunyabyaye ntibyari gukunda ati nahafise se urubega itaza kumarise ko ntobihindura umuvyeyi amaro uyobora mara umuvyeyi hari abakobwa benshi bace bahitamo gufata inda zabo bazisha ku bandi nta na gato jewe iyo biza kuba sinari kwirirwa ndaduga nari bisaba ngo twashokana n'ababinsabye jewe ko hari abo nugurukiye naho bimwe batari bazi ko mfise inda baranabisa ariko nkavuga ati fe ndofe nza ngo marise reka ndamubeshere kandi byari bishobotse ko ntunaduga nkaguma hari ariko nta kibera ubusa mba nkigurirwa ikamambiri n'ikareso baje ariko ubu byose ndigira nta kintu cangiwe nk'umusi nigurira ikamambiri kiri mu bintu vya mbere natangaye kwigurira nk'ishikino urumva rero umugabo naho rimwe na rimwe yaguhemukiye urakwiye no kumushinja yarakoze abantu baguhemukira kenshi baba bafite ikintu nico gituma kenshi iyo umuntu aguhemukira canke akava mu buzima abantu baduhemukira baradukomeza bubahwe yose ubivuganye bawe hamwe abantu baduhemukira umaze guhemukirwa n'abangahe tugaruke iwawe naho yo jyeje rya mbere nkunda ariko nk'ubu mpuye n'uwundi akangira nk'uko ucubiye nani muyimpimba peso wowe kucumu oya ariko si byiza kuba muri ubwo buzima bwo kuba ko umuntu akurindiriye azogukunda agira uronke umugabo wakazoza aho uri nimbura imborerwa arahari naze karareke kubitesha reka ndarushe imana iguhe agakobwa bari kumwe bamane ndarushe reke gutesha umwanya bari mayibobo nimba ari umupastori wewe ushaka ko ari kose gusa uko ari mugari gwanje kandi afise amafaranga ari gwanje kandi afise amafaranga sinobura byose rero ntugira gusagoringa sinobura byose no kirazira amafaranga aba ari mbobo aba ari mugabo azi ati agukunde fresh ikiganiro cyaza cyaryoha rero turi mu buzima bw'urukundo uno munsi urukundo kandi hemwe ndishiri ko abantu bose bari ngaha bavuze ngo bari single ariko uko biri kose beso imyaka ugezemo twaregeze gukundana uko biri kose je nawe turafise inkuru y'urukundo none muganda afite ikibazo mwakoranye vya vrai oya jeskari planka hemwe cyari showbiz mwaye muri planka tena beso twarakundanye bya nyabyo nkeneye kumenya rero beso ubuzima bwawe bw'urukundo nawe bwifashe gute mbwa murahishaga ntabaciriyemwo hase mwarakundana ororo tegena nifise amabyi mu mutwe ivyo ntivyantaka beso mupenikote wacu warigeze gukunda mu mwarajyanye nyakuriye ni mana kuca abahijya ye arabona guhebye yaguha gende mu pantegote kandi abapantegote ntibabemerera gukundana bataragira mariage urababeshye nta rusengero kugabira umufiance babanzagira ahubwo wowe wereka umufiance ntibemera ibintu bya kopinage wewe usenga ni usenga kujya no gutwosha bashaka tujye mu ibanga none worongora barazi gukatika urashira abaswahili uracari manzi cyenda cyari manzi nta mukobwa no muri abigira nta numwe none jewe urabihebye urahura cyenda cyari manzi cyenda cyari manzi uwo tumaze kubwira bivuga muri commentaire yo bese wowe wigoreo cyabibaza amaramara ucibona nka CV jewe tumaze kubigira araza muri commentaire abivuga ko twabigize kundaburugisha tubona nka CV avuze ngo umuntu wese tumaze kubigira abishire muri commentaire uwo mwana ntibamuci wabo uruhusha ntibamuci wabo imwe mwasa amaramara ibi ku bintu kandi bimwe uwo mumaze kubigira apara y'irya mugabo jewe uwundi muzi muri commentaire muzi ewe mico n'imigenzo byubahwe byiki tutegereza Migenzo kubyubaha ngenzo Wabyubatse na verite yubaho birizasibe aba bateranye inda batari ari ikintu cyama kiba mu ngo n'imiryango sivyo ukanka kuyegereza umwana w'umukobwa ushobore kumuhanura ashobore kubona mavuze ngo ni icyatsi n'ururo n'ururo abitandukanye sivyo ukaca usanga
ukaca usanga muri ico gihe umwana arakuze aratinya umuvyeyi nko kumumutura ibikango genda gukora ibi n'ibi n'ibi ntumuhunganya ngo muganire ugasanga yaragiye no muri mu butinyanka bamwe bama bavuga abakobwa je ntavyo ndabona urumva ukaca usanga ari ibintu nza kubibwira umuvyeyi gute sivyo ariko burya yakuza kubijamwo ivyo bintu waramaze kumutegura umwana uyu munsi dutomboye rero kubera ko dufise umuntu adushingira intahe yuko yatwaye inda arashobora kuja mu butinyanka oyu nadiza ya bivana na klima urimo kwa ufite baskilima ikaze ni kuvuga urashobora kubura ahantu hashushe cyane sivyo nk'ibujumbura duce dufata imyaka ugasanga umwana kwiteza duza nko kuri wita wataka kubwira ibishego umwana oya si bishego mwana na nefu naho batwicira umviriza igishoze uno munsi uvuze ngo ni bishego nico rero ukaca tinya kubibwira umwana reka ndabikwe neza je niga mu 9 umviriza niga mu 9 hariho reso iraho ijanye n'ibintu byantuze ya reproduction chez l'homme ugasanga hariho parti y'umukobwa atambaye n'umuhungu atambaye sivyo urumva erega nivyo erega umviriza baba adult n'aba minere urumva umviriza manzi ndembanze mpeze akuncirabo urumva jewe mwigisha rero yatwikora twigisha iyo kuru acha tubwira ngo ndaza kubivuga mu gifaransa ngo hari ibintu ngo bigoye kuvuga mu kirundi ikirundi oya none kubera iki tuvuga mu gifaransa none twe turabarundi kandi ibintu by'iwacu twe tuteza wowe kuri butura kavuga ibintu bibiri ubona ndani reka ndakubwira icyo nyene mu gifaransa wanse kubivuga wanse kubibwira beso uzoryoherwa ubonye umukobwa wawe cyangwa umuhungu wawe agusanze mu kabari uteramanye n'abandi bagabo akakubwira ati papa nabonye umushatsi aha nibyo biza kuryohera en français au moins nico ndakubaje ikirundi kubera ko umwana iyo ariko arakumva arahindagurika mu gifaransa biraryoshe en français voilà biraryoshe mu gifaransa kubera iki mu gifaransa abantu batumva igifaransa na muta igifaransa ni kirundi kiregeranye mama wawe bivuga yo byumva mu gifaransa ende truwa ushakugenda umuntu atize ugera bize gesa truwasa senkani turihe none abantu batize ivoka senkani ivoka nangahe ni senkani oya ibyo byo hano abantu bataba baraciye mu ishure bazi kuvuga inimero mu gifaransa inimero nawo wo kubwira ngo vuga mu kirundi nico gituma ikirundi mugabo rero bose badandaza amayinite batize nikivuga yuko inimero bazivuga mu bayi nzokugemurira urabyumva none mukeneye tuvuge mu gifaransa oya hari ibintu oya mu kirundi kiraryoshe cyane gose abandi barabira ngiki inzira ngo umuntu yageze iki yameze urabona bose bahora agiye mu gishoze ngo zamba rengo avuze ngo agiye mu gishoze oya mu butinyanka ikirundi urumva rero sivyo tubandanye sivyo aneva ibyo mwana wabatangiye kumubwira tobara mwage twaba twavuze tuzi ko umwana abahe sivyo kubera ko umwana kubera ko umwana bamuhera mu wa mbere akaguma acubwe mpaka akacagira n'ibyo muri siziere urumva Pereka muherero hasi umubwire pore umugume hafi kuko umwana w'umukobwa n'umwana agoye cyane si umukobwa gusa n'umuhungu oya abahungu bo ni umuhungu ugira abahungu ntakoze ibanga ry'abahungu nindira ngo kwituma abahungu takoze oya umviriza nidute guca tasize twaye turi kwa ikintu gishagaruka abahungu gituma icabo basi cyakemutse umuhungu adi umuhungu n'umukobwa bangana akenza umuhungu ntabaramikina kimwe ntabadraga ntabagiri mugabo mudemu kumitoma bamaze kumva abakuze mademoiselle nta muhabara batazi nta mu diaspora ntaki nakina kimwe batazi vraiment mubahwe mwebwe ego nimba mwe mushobora kuvuga nico gituma nabo ivyimviro muko murazana mwebwe na Karire biturenze twebwe na beso naturutahura ko mwebwe muri diaspora murazi indundi murazi insaza izamahera nkene bashanda babwiye narazo ko nka Karire jandusha imyaka ego byo nashoboka mugo bebe yamutewe nande n'umuhungu akuze kundusha no ego arakuze sawa somzangira umusaza nta mugara tsu agusumvye none gakari wowe uremeza yuko iyo uza kumenyesha iyo uza kuganirizwa n'abavyeyi bawe ukaganizwa hariho banzura kebeso hariho ikintu twamaduhagararako kenshi abavyeyi bamaze kubona umukobwa ari mu adolescent ari mu myaka adolescent ego y'ubusazi ego kenshi abavyeyi babakubitira kudasohoka mu rupangu
ariko yego hari igihe Umuja muri uzumva ngo centre jeune umukobwa wa naka tumubonye aha bakubwira ati burya umukobwa wawe tumubonye muri hotel Tamburinere yasohokanwa n'umuntu kanaka ushikira ku nkoni oriye yo gushikira kukuganiza akakubwira ati mwana wanje hajya ahantu ugiye hari ivyumba nibyashika umuntu akakubwira iki uzomenye kwikingira none igihe kivuga ntihabuze umwana yari kucumva kumujana mu cumba nikosa gaga kweri watumye urutoke we none rero wewe rero uvuze yuko abana bose bazoja hariya akaruce karimo bazoze baraja hariya siko mvuze ndiko nerekana ingene ibintu by'ubu benshi babigwamwe nkagiye ubwanje ubu mama ntiyo bakimbwira ngo bijya bintu ntuzobikora ahubwo nyereka gusambana voilà ahubwo avuga ngo ibyo nubwo umukiriya ngo amasokanye ukamujana mu cumba ngo yari ibyumba kingire burya umwana agendanye iryo jambo nagenda kubwiza ukuri ko uwo mwana ntacyo aba none ubwira umwana wawe ngo nibyagushikira uze wikingire icyo nicyo cisha abarundi nicyo gituma abana bo batwanda nivyo niyo ndero aba ari baduha nindero haro filime ukeneye bakubwira ngo ntuzobikore haro filime bihebe c'est tout umviriza haro filime meruka kuraba umviriza ni filime iri hasi sinibuka ingene bayita muze muri abakobwa bose bageze ubu bataravyara bareresheje iryo jambo umviriza ryo kubiheba ntibareka kubikora karire uno munsi turavuga ngo yarabikoze kubera ko wewe yavyaye mugabo je ntaravyara ntibisigura ko ntarabikora bien sûr umviriza si niko bimeze yego umviriza si tugendera ku jambo ryande ryo kubiheba nibyagushikira uze wikingire Chesi yomana no umwana wanje ntuzubikore uzobe nkaso achane twenga wenyene oya sugike gusa kwera iso abakuze mwana wanje uzobe nka jewe ya umviriza iyo filime rero nagiye ni kuvuga umwana ntiyaba hagufi y'abavyeyi umugabo umugabo ari umudokiteri umugore nawe akora ari umusode bisigura iki rero ise zana amategeko muhira umviriza oyaye umumama ko yataba muhira niba azana amategeko babandi yavuga ati urumva rero ugasanga rero abana ntibashobora guhuza n'abavyeyi ko ntibaronka umwanya wo kuvugana nabo umupapa rero acavuga umviriza maze indiye umugabo rero umugabo acavuga ati ngo baza gukore hejuru ishati baze bayikore umugabo hasi ipatone bayikure hasi ntibakure urumva byarangiye eske wewe wumva byarangiye umukobwa atwaye none se utumura kubwira wonya giza muntu biheba burundu oya igihe turimo bakubwiye ngo bihe sibino mwicaye wewe wokikingiza iki bakubwiye ngo bihe wokikingiza iki igiti prudence baratituzanira none zirya baduzanira yitwereke abo wowe ifise oya ndiko ndakubaza yewe reka abana bacu yakosha abatanya bacu prudence bazikora abo bati wowe nimba rero warataye imisho n'akaranga turekere n'ikirara oya prudence bazikorera abo turetse n'abarabu hari n'ibintu bitandukanye baraba mu utandukanye matelefone imbyaro gutandukanya imbyaro bifise uburyo bwinshi ivyo ni vya mugabo no munsi jewe ngiye nimba ari ku ma dispensaire nkasaba prudence hari aho abanye bazinyira barakaza ngo uruzo uzitora genda example basi ndakarorero n'ubugenda ku bitaro kana ko vuga ati jewe ndabituye nkeneye prudence yakwe nta muntu numwe gusaba ngo attestation de mariage ugira ndaziguha baraguha kubera ko barazi ko uwo muganga we muvuga ujye numva ko hari umuntu wakoze oya birareku ivyo birarekuwe muganga basanga urabarati kuhijana kwijana birarekuwe kugira ugende uzisengera muhira ahubwo uzigira ko experience niza gukina ibipirizo rero niza kupoma twakina cyabanga umupira icyo mukeneye ukoresha iki agafuko ukoresha iki jini nabyo nkora ukoresha iki bangurishije kabisa nk'ibyo numva ndababwiye abakobwa mukuze kamugira intore natwe turabajene hariho ama club y'abajene yigisha kuri ibintu muganga tubwire hariho ama club y'abajene yigisha kuri ibintu kandi ndetse ko batabitwigisha kugira ngo ntitubikoreshe kugira kwigisha dukuze tumenye ukuntu babikora arinza kwigisha barafata imyaka uwo mazina ngahe urarenza 18 yego nawe tunakuze sana ushaka ujana ku mugabo jewe cyo gituma abonye muri abarambe je nta mugabo nshaka ubu oya wewe nshaka umusheri nshaka kubebeza tumaze tuvyiga pani byo guhoboka ko nabonye ingaruka guhoboka ibyo kwihuta
ariko tukiri aho none mwebwe ikintu cyo hari ibintu mutubeshamo tuzoyigaruka kuri iyo topic please twataye imico n'akaranga Jesi no kumanemera yuko mugira CV jani kwiza kugira umukozi w'umuhungu CV muhira akazambwira ngo kugira hoze ivyombo ndagura filime muri telefone aho rero muri telefone haba hari iki my friend twakoze nacanja ku vyombo nkoza ari urumana umuhira nari muhira umukozi yabaye ko haidiri basi mwatubwira ndaguhe urabe hoze ivyombo cyangwa ukorope akazi aguha kugira ngo nawe urafite nka 14 13 no watanga kubiraba oya niyo mpamvu n'umwana yabonetse n'umurambe oya haba hari cyangwa sinzi kurabona ko twe muhira hakuze hari abana bo muri famille biga bamuhira kazobona haje nk'ibabona mama wa muto wa mama cyangwa mukuru wa mama abana ba mama wacu cyane cyane twe nibo bamuhira cyangwa kujya uba muri telefone ngire stop kujya uba uri muri telefone kujya kwa bana nubiraba ukazobona kanaje kukwegera karaba nanje nkaraba kaje namwe ati mandabe ngo manza uzi ivyombo nare kugira ndabe icyo bari banjanye ni ngombwa noze vya vyombo nkanakoropa kugira ndabe shona shonye ushaka kwiraba kera ubwo je no kugira ikintu kikubabaza nkana kimwe mbwira nafunzwe naragize gute nta kindi kikubabaza cico mbabaza ni iki natewe indana naravyaye watewe ryari akantu wasinje natewe ryari watubwiye ko arafite umusheri nka batatu utewe ndaro ndafite umusheri n'umwana umusheri wawe tumutanazi nanye mutanakundana oya just nafise abasheri batatu ariko bari batatu rukundo kubu niho gwata wibabi umuntu umwana akundana nta bintu bya sex agusaba Ego. Ibintu bya sex agusaba. Abapeti baragotwa. Oya. N'umwana aba yahiye mu. Kuvuga uko ni example kimwihuta. Uko marashuha nyene mukanya gaheze uhejeje kuvuga yuko ibyo bintu atavyizi kubera ko gato. Bariko barashuha. Nawe uri kuvuga ngo baragotwa kubera ko batamugira iki? Batamusaba problem. Kandi urumva byarangiye atanze. Kubera iki oyumviriza. Nko muri huta kuncangi. Navuze ko nari bisa bashiri yo bagira nko gatatu yo yari kuri hisi gatatu kuri hisi gusa yibera mu shop yari numeri narabyibuka ani numeri none umukobwa afise abashiri umusheri umwe akamushira kundagira kabiri abafise icuwa mbere atamuha bien sûr none uwa kabiri nawe hagiye kwa ndabatera inkuru rero uwa mbere twahuriye muri lise yaraza disi cyo tuba mwijara akaza ni udupotesho zari ziharawe twatubutura avuye hehe igitega kaza udupotesho kadutera style dupira uturoyo dusenge tuturoyo abacazi wunda gutera iki sanga bamukunze nko gutegera ku pave akogeye kugura amakarasha nki akoresha umwanya none hemo tukingaho nyene ibintu nyene mugani wa ibintu w'imitoma hariho abakobwa benshi bavuga ati je ndafite igisuko nkagira ubupantaro nkagira n'uwinzu nkagira n'ubutamambiri w'imoto no gusohoka no gusohoka ugasanga umwe yikoreye abasheri batanu reka tufatire kuri batanu tuje hirya hari n'ushobora byose umwe ni intwari igituma rutaramba tutakimara amyaka amajana ane nko kuri Aburahamu ni ibyo bintu abakobwa baza akapepe nk'akasanga kamaze nka 6 batanyiki wasanga nkuba afise imyaka wewe beso utashareka akiri umuyabaga sivyo umuyabaga no kuvuga akiri mu myaka usanga afise imyaka amajana ane ariko kubera ibintu byo bazana uzasanga twebwe abahungu mugaba abagabo n'abahungu nuko bameze none gabisha na ibingu byo hehe izo depasse wowe sport murabahehe si bamwe babi izo depasse wowe sport ndumusore mama kijaye kane none mwebwe we n'abagabo bihakana abagore ugira umushera renze umwe kugira habiki none hari umuhungu uzafite umushera renze umwe beso single boy ni beso yari jewe wewe urafite icyembe genuine reka ndakubaza abahungu abakobwa z'impamvu mwe murareseva murakira ibintu byose mamba mubishaka umitoma ugusohokana uzana tuntu
n'ugupfubura twebwe abahungu twebwe abahungu uba wumva numwe gusa akuruhije wirirwa gusago ni ikiyede iki ugaca utaha waciye 3,500 ugasanga akeneye ibintu bya 5 ugasaba ko usubira ejo gukora kandi kindi kiyede ukwiza 7,000 aho muha 5 muce mujya 2 ababiri bashobora koziki ubwo buzima burabubaye none tutabeshanye none peso burya we reka nuko twebwe utubona hano ntuzi histoire yandisene twahageze rero tutakoze ibiyede n'amazamu sara yaraye ari umwana w'umukobwa utunze ntunze nta sheri wawe hoyi none wumva ndagera 5,000 janje nca ndabijya ndacabibitse ndarindiriye kwaze ngahanya byo kumpenda ngo nanje mwitenya bandira amahera nakari yakubwiye ati nkeneye baby kera nkeneye niga ndabatera inkuru cyane mu bebe kwanza jewe ndababwire kera naramba nkeneye umuhungu turi kumwe arira n'utwakushije twese tugasabana so yitwa turarira umukobwa uzabona umuhungu arira muri mu rukundo ni kibeshi yego mwe mutuzitara kamwe muze murarira n'umukobwa oya gusa abakobwa kenshi bari romantique no hari abakobwa ni bake mu rukundo iyo ufise umuntu ukunda umunyantege nicyo kintu cya mbere gicintege umwe muri mwebwe ni kuvuga jewe nkunze umuhungu akunda cyane akarira akaba misi yose aratakamba nkoze ikosa akansaba imbabazi mukunda rahira nimukunda je ndashobora gukora ikosa nkaca ndigumura ubu naryamye nkataha waborewe hari isori bikenewe n'indamwandikire urumva nkaca bigaca bishika nkasinzira ejo mu gatondo nkaca mbyuka nawe ubwiwe ntamusangiramo message mbaza ati shushu wasinziriye nkaca shika namwe ati je ndashaka gutaha ijoro ryose ntumbaze ko nasinziriye aho ati nuko kumara mbabarira urumva byarangoye byageze umuhungu nk'uwo ni ukuri kw'Imana ntabyo cyo muhanga mukundi ntidukunda bango abanyantege mukunda amanuze inyama umungu akwereka yuko no mu rugo azoshaka gutegeka hari umuhungu mushobora kubona ni umunsi wa mbere kigataha guha amategeko kondisiyo zihabana ukunda ukunda warira jewe abapfubuzi bahe kure we sivi yo jewe ikintu maze kubona urumva jewe sindi romantique man ni costa sindi romantique kubera jewe kujya tuvuganye ikintu wara ukuna we ntiwisemba muri make vraiment je sinisemba oyo urisemba hora akute screenshot adu message bivana na n'uwariwe umviriza je gituma gituma je nisemba erega kwisemba ari ukuntu kuratandukanye mbe umviriza ari ukuntu jewe shura ko anje ni seri kavugana tuza kujana hana Serious? kumeze kuno urumva kaza wumva ku ya saha ya nyuma ya saha 9 dufare niyo isaha y'abahungu n'abakobwa kenshi kaza wumva kubwiye ngo abantu kwenga byase aho nitike wa murongo iki matike wana shaka gasanga fata ari bujumbura naje bujumbura ubihangane ngo turaza kubonana ngo muri imbere bace abantu macangwa hacaza bashitse muhira urumva nishi nakubwiye ati ujya we nturakura ntuzi n'ivyo rimo bye burya je ncangenda kandi ubwira nzosubire kugaruka je giti muri zingo jewe rero uvuze kubembere je vraiment ndi umusirikare kabisa urukundo hariho urukundo rw'umusirikare nta kandi muntu bisanzwe atisemba ibyo kuratandukanye kwisemba reka ndababwira ikintu kimwe umve kwa kwisemba turatandukanye wowe urakunda umuntu bishika mugashwana hamwe uvuga ati je watanyandikiye none dushwana dushwana gute iyo urukundo ruhari nta mahoro haba ahantu hari urukundo nta mahoro haba sivi muri zasi kare wone byemeze ahantu hari urukundo hari amahoro nukuryana gutsitara gutya gushihana n'umugenda ari umuntu none akundira kwanza kubera ukunda abantu bakundana amahoro baturana gute bashwana gute none mureka gushwana gute kandi mukunda bama bashwanya ahubwo abantu bakundana utuburofa twose utuntu tuburofa none kandi iyo bashye bakankara bapfa urazi kamuburo kuri kumwe na sheri wawe hakaza nk'umuntu akamara bagutya gusa mu maso kurabiyiki murazi ko mushobora gushwana akakubwira ati ujya muna kurabiyiki sivi kandi atari murazi vaniki umviriza jewe turashobora no n'ibyo bitaragushikira turashobora gusohoka singo umviriza ndabikubwira ashari singo turashobora gusohoka nawe kare tukagenda iyo muri abo ntirikira vuga brema twasohotse twagiye ahantu kuryoherwa urumva
tugiye kuryoherwa nce mbona umuntu agutambishije nta bindi birenze sibyo uca ubirekerana muratambye muritambiye nawe ntihajya naruhuse cyangwa narushe cyangwa ngiziki mugatamba urumva ntacyo bigutwaye jewe ntacyo umenye ko utarakunda rero ego nanje umuntu apfuha wapi niyo ntango yo kwakwana ko je Kari, twashwana apare yuko muranga Ko najagara. kufuhira mugabo meme Je ndyohewe ngeze usanga ari wowe mu nimero imwe gufuha Eh, wawumvise none turo tudafuwa aba yumva we washe akenera Yogira ibete byose. akagera muri karaoke agatamba n'abafana biwe nibisanzwe mugabo hagezemo na miko akuteje kuri agasanga igini bibi sheri yagutoye wiwe Kiraje yamusize kimbabaza. yicaye ajya kuri tabla agaca asanga nka je nagiye kumwitaho peti namakofe Waje n'imbuga kande aranacumita aranacumitana mifata nini jewe ikintu ca mbere mu rukundo nkunda ndakunda tuba tuntu twa hato hato vayo ntugwe kigwino ntibakugonge wariye ati mbese ni mama wane yakubyaye oya mbega mama wane yakubyaye igahina ntikukoroke muti utwo ikindi naco nkunda hari apana bamwe baca gusaba ifoto ngo turabe tisheri uri muduki wambaye gute hari uwundi rero wabwiye nde bijya usiga telefone gusaza ugiye muri toilette wowe ntushobora kuvuga ubwiye nde nawe satire kwa kuntu kwashe tubwanuka nakameye amababa atambo usiga usohoka mwahe usohoka kuva ryari wewe ugenda udasabye uruhusha agiye mwana huye wanasohotse ikindi saba muhungu uzi kugwana mu rukundo utarantwara so kwicana wasanga hondi njwe agwana akubita oya none hari ngo bakubita muri mu rukundo gusa mugabo none nawe ntaho biragushikira ukumva ko umuntu agushavuje neza ukumva neza yuko umenga nk'icyo muguha umutera nk'amakofe nk'atatu kandi mukunda jewe bikakunanira kwikontrola ko ishavu ryawe je nkubise nkura mwindi imaje mbona umengo baye umwansi gusa vraiment kubita ego hari inkubito ziratandukanye inkubito nibyo akashi hariho kubwana kubwana wabivugira wa mugore wo mu kabare wewe hanikwe utumva basunye akashusho ko kurakara gusubire mugabo ubona kagira akaje subire twende ako sawa ajera kagutera iko kiroberi rendi mu kiroberi yo nta kintu kiryoshe ibwe duhize ikiganiro uzogisubire burabyoheza nukuri iyi deba ni harubwira nagorokira ejo tuzibandanya ifunyene umviriza kandi irarako ivyo ntavyo tuzi umviriza biraryoshe kutaho umuntu ukunda kandi mubona ko mufise vision ya vision ni bake bazigira umviriza kandi ubona yuko muri mu murongo muvuga ati uyu vraiment arankunda surtout nta ushagirika ngo usange ngo dufate ugasanga hari umuntu akwima muganira sivyo bese bana bakunda ibintu bitandukanye umviriza ndabikubwiye umuhungu atuje bakubwiye abakobwa ntabakunda oro hari abandi bakobwa nabakunda ebana icyo gitama nyene ibintama ego mugabo atamutira stress agira iki ndakunda umukobwa gufuhira mugabo ntumukunda nkunda umuhungu wo kumapere buri mwanya ndakunda undaza midi soir azura muri telefone oya sasi mu gitondo amenya ko ari bonjour akazi keza umvise oreze aje kuraba muri telefone nawe saa sita atagira igasi apeti amenya ko uruhutse nuko utaruhutse cyangwa n'ikiyago ca 30 minutes utafunguye muyacha kubwira ati neza telefone gato kadimire uze gufungura fingerprint no oya kizire umuntu wo kungira muri telefone urafuya karire reka tuvugane ukuri fingerprint ukaje mugagushaka kwiki ibyo urabikora kandi nta muhungu uri mu besto oya barahari babura nkaho ni warahoza tuba abanza byabaye birebire stop nta nubwo tubasezera kureka ejo tuzobandanya bari bitwemerera ejo niko hanga ejo ni kuwa gatatu zandi muri repetition none n'umunsi wose tuzobandanya turabashimiye mwese mwabandanye byari biryoshe mugabo tufite yindi topic mutarabona kubera ko na movie zosohokeza bari inyene thank you sheri wanje ahari hose namutaka